Ubuzima ntibutezwa imbere ku gihamana, ahubwo ubuzima butezwa imbere n'Imana hamwe n'impinduka. Iga kunezezwa n'ivyo ufise, mugabo ubandanye uharanira ivyo ushaka gushikako. Ntukareke ukwiga kwawe kukurungike kugira ubumenyi gusa, ahubwo reka ukwiga kwawe kugutere gushira mu bikorwa. Abakene bakoresha amahera yabo bakaziganya ayasigaye, mu gihe abatunzi bo baziganya amahera yabo bagakoresha ayasigaye. Ubushakashatsi no kwiga niwo mushinge w'intango vy'ibitangaza vyose wifuza gushitsa. Nimba ushaka ko ibintu bihinduka, tangura nawe uhinduke. Ico ugenda uwaco ni cy'agaciro kuruta ico ugenda uronka. Nimba uzi ico ushaka ukaba ugishaka vy'ukuri, uzoronka uburyo bwo kugishikako. Umwanya ufise agaciro kuruta amahera, kuko urashobora kuronka amahera menshi mugabo ntushobora kuronka umwanya mwinshi. Iterambere si ikintu birukako inyuma, ahubwo iterambere ni ikintu cizana bitewe n'ico ugenda ubaco. Shira mu ngiro nirwo rufunguruzo shingiro rw'iterambere wifuza gushitsa. Zimwe mu mpamvu zikomeye zituma tunanirwa n'akamenyero ko kurekura mu gihe tuba twaciwe intege n'uruhombo rw'akanya gato. Natahuye ko iterambere ntirigizwe n'ikibanza uhagazemwo ubu, ahubwo iterambere rigizwe n'ibibazo n'ingorane waciyemwo kugira ushobore guhagarara aho uhagaze ubu. Iterambere ryitabira abantu bibwira ko bazotera imbere, cyo kimwe no kudatera imbere vyitabira abantu bibwira ko batazotera imbere. Ibanga ridasanzwe ry'ubuzima nuko atabanga ry'ubuzima ribaho, kuko intumbero yawe iyo ari yo yose urashoboye kuyishikako iyo witeguriye gukora cyane. Iyo utanguye kwiyumvira ku butunzi, uzotahura ko ubutunzi buhera mu buryo bwawe bwo kwiyumvira, hama bwakurekirwa n'intumbero yawe. Ivyiyumviro vyiza nivyo bikenewe kugira ushobore gutera imbere. Iyo witeguriye kuronka ikintu, ico kintu kirizana conyene. Iyo umuntu akeneye ikintu akagikenera vy'ukuri, uyo aba afise ubushobozi bwo kukironka.